Ikaze nanone sangwa abanywanyi b'ibiganiro vyacu kuri mwe mwese mubandanya mwumviriza amakuru n'ibiganiro tubategurira ndetse tukabashikiriza ngaha kuri nomonesha kure yacu ane yanyu ya Burundi News TV. Turabaha ikaze mu makuru agezweho muri uno mugoroba kuri wa gatatu igenekerezo rya 22/0/2025. Dore ingingo nkuru tugiye kugaruka muri kino kiganiro cacu cuno mugoroba. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati Martin Niteretse aramenyesha inzego zijejwe igipolisi kurangura neza amabanga zijejwe mu nyuma y'uko hagaragaye yuko inzego z'igipolisi nga mu Burundi nazo ziriko ziragira uruhara mu mpfu z'abanyagihugu zikomeje kugenda zirabibasira nkuko vyoma bigaragara canke nkuko amakuru ariko aradusumira. Ni mu nyuma y'uko rero zimwariko mu misi iheze aribwo rero zimwariko inzego cyane cyane umwe mu bapolisi yarasanzwe arakorera mu gisagara ca Bujumbura yarahejeje by'umwariko kwivuganwa by'umwariko n'abatarabashije kumenyekana. Amatohoza yarakozwe ariko ntacyo iratangazwa mu nyuma y'uko uyu mupolisi uharugwa mu myaka yarugwa muri 38 yarasanzwe aracungera by'umwariko abiyunguruza ga mu gisagara ca Bujumbura asanzwe mu mufurege yagandaguwe ariko akaba atagikomere yarafise ndetse atani kidengeri cy'amaraso. Hari nandi makuru akomeza kugenda agaragaza ko by'umwariko nga mu Burundi inzongo nkuru by'umwariko cyane cyane izo mu gipolisi zama ziragaragara by'umwariko ziri mu bihe bikomakomeye cyane aho zijya mu bunywero zigaca zirasahinda zigaca ziragirana amatati bigatuma zimwe zirarasana bigatuma bamwe rero baca by'umwariko baratakariza ubuzima. Mu nyuma y'uko kandi igipolisi cy'u Burundi n'inzego nkuru z'igihugu cyane mu zijejwe umutekano ziriko zirasabwa kuba maso mu nyuma y'uko mu Burundi akomeza kugenda hagaragazwa ko ari umutekano muce cyane mu gihe bivugwa ko kandi mu gisagara ca Bujumbura haba harinziye itsinda ry'abantu bivugwa ko baba baraturutse mu gihugu cibanyi ariko kitotangajwe by'umwariko izina ryacyo bivugwa ko baba bariko barinjira mu Burundi mu bikorwa bigendanye no kugerageza guhungabanya umutekano. Amakuru yama aradusumira cange akomeza kugenda aratugeraho akaba akomeza kugenda asigura ndetse aranagaragaza ko mu Burundi inzego by'umwariko z'igipolisi zisabwa by'umwariko kubahiriza amategeko ajyanye by'umwariko no kurangura neza amabanga bajejwe ndetse n'ibyo basinyiye ndetse no kutajya mu bubare cange mu bunywero mu mwambaro cange se n'ibikoresho by'igipolisi. Ibi kandi birareba izindi nzego nkuru zigejwe umutekano mu Burundi mu nyuma y'uko bigaragaye ko ari ikibazo ndetse bitari ko biratuma bararangura neza amabanga bajejwe. Ivyo bishikirijwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Martin Niteretse mu rwandiko yarandikiye inzego zitandukanye z'igipolisi nkuko vyuma bigaragara. Rurabahamagarira gushira mu ngiro rero byihuta ibyasabwe n'inama nkenguruza amateka. Inama nkenguruza amateka yaremeje byinshi cyane bigiye bitandukanye haba by'umwariko ku nzego nkuru z'igihugu zijejwe umutekano mu gisoda c'u Burundi by'umwariko kurangura neza amabanga bajejwe cyane abarungitswe mu bihugu bimwe na bimwe cyane abarungitswe ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nkuko amakuru yoma aradushikira cange aradusumira. Ibi kandi birareba n'abandi bagiye batandukanye nkuko bizoma biradusumira cange nkuko amakuru akomeza kugenda aratugeraho ariko kandi ku batari bakeya bakaba bagaragaza ko bateye impungenge n'uburyo mu Burundi ibibazo bigendanye n'umutekano biriko biragaragara. Martin Niteretse yarashimangiye ko mu Burundi inzego zijejwe amatohoza ziriko ziragaragaza ndetse zikanerekana neza yuko hakomeje kugenda hagaragara bamwe mu bantu by'umwariko batari basanzwe bamenyerewe nga mu Burundi bama bagaragara ndetse berekana neza yuko mu Burundi haba hariko by'umwariko harategurwa imigambi itari myiza. Ni mu nyuma y'uko rero amakuru yama aradusumira agaragaza ndetse agasigura yuko General Aregiyome Bunyoni by'umwariko yaba by'umwariko ariko harategurwa imigambi by'umwariko iriko iragenda igana mu kumucikisha mu gihe kandi bamwe bagaragaza ndetse bakanasigura yuko ibyoma biriko biragaragara cyangwa se ibyoma biriko biratangazwa baba ari abasuma baturutse mu bihugu bigiye bitandukanye baba bifuza kuzoca baramucikisha. Umuryango uharanira agateka kazina muntu Amnesty International urashinza by'umwariko ihuriro ry'ingabo za Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo
ndetse by'umwihariko na M23 mu gukoresha bimwe mu bisasu biremereye cyane bidatoranya by'umwihariko mu guhitana abanyagihugu. Ibi biri mwikete ndende cange mu cyegeranyo cyamaze gushigwa ahabona turaza kubashikiriza muri kino kiganiro mu nyuma yuko ingwano zikomeje kuvuza ubuhuha. Ndongeye ndabahaye mwiriwe, ndabahaye n'ikaze kuri mwe mwese mubandanya kumviriza amakuru n'ibiganiro byacu tubategurira ndetse tukanabashikiriza ngaha kuri no mbonesha kure yacu ane yanyu ya Burundi News TV. Burundi News TV ni mbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane yihuta kandi agezweho, by'umwihariko dufatanya n'itsinda rinini cyangwa rigari ryamenyesha amakuru mu kuyatohoza basanzwe ari inzobere. Twibanda ku makuru aravugwa mu mutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi, ndetse twibanda ku makuru ariko aravugwa mu Burundi, mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mu isi. Kaze kuri mwe mwese mutwumviriza murerenga mu Burundi, mu bisagara bimwe na bimwe, mu makahitsiye amwe namwe cange mu mavire amwe namwe. Kaze kuri mwe mwese kandi mwumviriza amakuru n'ibiganiro byacu muri mu karere k'ibiyaga binini, by'umwihariko kubumviriza ururimi rw'ikirundi ndetse n'ikinyarwanda. Abari mu burengero bwa Afrika, mu manuko bwa Afrika ndetse na Afrika yo hagati, mwese ndabahaye ikaze cange ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Ndabahaye kandi ikaze kuri mwe mwese mutwumviriza muri iyo ngiyo mu bihugu bya kure, ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose. Niba ari ubwa mbere shise ngaha byonda kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe gatanu kuri gatanu. Kaze kuri mwe mwese, by'umwihariko tubandanye tugaruka ku makuru ariko aravugwa muri uno mwanya. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati by'umwihariko Martin Teretse arejeje gutanga ikete iremereye cyane cyangwa ugwandiko by'umwihariko gwanditse mu Gifaransa, by'umwihariko nkuko bikomeza kugenda rugaragaza, by'umwihariko gwandikiwe inzego nkuru z'igihugu cyane cyane inzego z'umutekano mu gipolisi ndetse n'igisoda. Bariko barasabwa kuba maso mu nyuma y'uko mu Burundi bivugwa ko by'umwihariko haba hararungitswe abantu ntihariko haramenyekana nimba arabo muri Red Tabara, umuhari by'umwihariko w'abahutu usanzwe cyangwa umuhari w'abaroberi basanzwe baragwanya ubutegetsi bw'u Burundi, barakorera mu mashamba ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amakuru akomeza kugenda aradusumira cange akomeza kugenda aratugera, by'umwihariko akaba ariko arasigura ndetse arerekana neza yuko mu Burundi hongeye kugaragara ugwikekwe ndetse by'umwihariko hongeye kugaragara ibindi bihe bidasanzwe mu nyuma y'uko by'umwihariko haba mu gisoda c'u Burundi ndetse no mu gisirikare no mu gipolisi hama hagaragara by'umwihariko impfu zidasanzwe za bamwe mu bakora muri izo nzego. Banshi baratanguye kwibuka bimwe rero mu bikorwa bimwe na bimwe byaragiye bigaragara cyane cyane mu gihe mu Burundi hama hagaragara by'umwihariko ibitero bimwe na bimwe bya Red Tabara, nkuko amakuru yama aradushikira cange aradusumira. Amakuru akomeza kugenda aratugeraho muri uno mwanya akaba agaragaza ndetse aranerekana neza uburyo mu Burundi by'umwihariko hama hagaragara by'umwihariko impfu ziremereye cyane. Mu misi iheze twarabashikirije inkuru y'akababaro y'umwe mu bapolisi by'umwihariko mu ntwazangabo z'igipolisi yarasanzwe akorera ngaha mu gisagara ca Bujumbura, yarasanzwe by'umwihariko mu muferege by'umwihariko yagandaguwe, ariko ntiharamenyekana abakoze iryo baracange abakoze iryo shano. Ibi bibaye mu nyuma y'uko rero abaherukaga kumuterera akajisho cange kumubona bavuze ko yarari mu munywero bumwe ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Benshi barahuriza ku kuba mu Burundi ho baharinjiye bamwe rero mu bafise imigambi itari myiza, bakaba bariko by'umwihariko baragandagura cange baragerageza guteza umutekano muke cyane ngaha mu Burundi, cane mu bisagara bimwe na bimwe biremereye cane. Amakuru yama aradusumira cange amakuru akomeza kugenda aratugeraho akaba asigura ndetse agaragaza ko mu Burundi by'umwihariko haba hariko haragaragara by'umwihariko abaroberi baba baraturutse mu bihugu by'ababanyi. Ntihasiguwe igihugu baba baraturutsemo, ariko biravuga ko amatohoza ariko arakogwa by'umwihariko yerekana yuko baba bari mu mugambi wo kugerageza gucikisha Generali Guillaume Bunyoni nkuko bizoma bigaragara. Ibibaye mu nyuma y'uko rero hakomeje kugenda hagaragazwa inkuru zivuga yuko amagara yo tifashe neza, mu gihe kandi by'umwihariko hama hagaragara yuko mu Burundi
zimwe mu mfungwa cane cane zipfungiwe ibyaha bigendanye na politike zama ziriko zirahura n'akaga karemere cane kuko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke kuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aratugeraho arasigura yuko mu Burundi inzego zijejwe umutekano ariyo mpamvu ziriko zirasabwa kuba maso haba mu gucungera amahwera hamwe namwe cane cane nk'ibohero rikuru rya Gitega ripfungiwemo bamwe rero mu bagirizwa kugira ibyaha bimwe na bimwe mu kugira uruhara mu kugerageza gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza muri 2015 ndetse akiyongera ko by'umwihariko n'abandi bagirizwa ibyaha bimwe na bimwe byo mu misi ya vuba nk'abagerageza by'umwihariko kugandagura canke by'umwihariko kugerageza gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida General Major Varisto Ndayishimiye. Ibi nibyo dusanga rero mwikete canke by'umwihariko mu rwandiko ruremere cane canke itangazo ryashizwe ahabona n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati Mariton Teretse. Inzego z'igipolisi ndetse n'igisoda zisabwa kubahiriza amategeko ajyanye by'umwihariko no kutajya mu bubare mu mwambaro canke se n'ibikoresho by'igipolisi aba impoho ndetse n'ibindi, ariko kandi bakaba bariko barasabwa kurangura neza amabanga bajejwe haba abari imbere mu Burundi abari ku mipaka imwe n'imwe by'umwihariko ndetse n'abandi bamwe bararungitswe mu bihugu bimwe na bimwe kugarukana amahoro n'umutekano. Ibyo nibyo bishikirijwe rero n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati rero mu gihugu Mariton Teretse mu rwandiko yarandikiye inzego zitandukanye z'igipolisi n'igisoda nga mu Burundi rubahamagarira gushira rero mu ngiro byihuta ibyasabwe n'inama nkeguruza amateka nkuko byoma bigaragara. Ni mu nyuma y'iko rero biboneka yuko by'umwihariko mu mabanga bajejwe harimo ibibazo biremere cane ndetse n'ibibazo by'umutekano. Mariton Teretse abasaba kandi by'umwihariko gufata ingingo zibereye mu gusubiramwo rero amategeko agenga impunzi mu Burundi bafatiye ku buzima bw'ubu, kubera ko rero impunzi zarakiriwe mu gihugu zidafise imyifato imye rero ziri mu bindi bihugu bimwe na bimwe nkuko byuma bigaragara. Aheraheza asaba inzego z'igipolisi n'igisoda by'umwihariko ko zokwisuzuma ibyo mu mabarabara by'umwihariko ko bategerezwa gusubiza by'umwihariko impapuro banyenezo by'umwihariko mu kiringo kibereye inyuma yo kwerekana impapuro rero zemeza ko rero yahise amande cyangwa ajyanye mu mategeko. Barasaba kandi by'umwihariko kuba maso kubacungera umutekano mu bigo bimwe na bimwe haba ku nyubako z'amareta ndetse no mu bindi bikorwa bimwe bimwe bigaragara nga mu Burundi cane cane nk'amabohero ndetse n'akorera za ambasade ndetse n'ibindi. Ibi byose biragaragaza ko mu Burundi hama hagaragara hikangwa ibitero canga se ibindi bihe bidasanzwe bisora kuza kwibasira igihugu c'u Burundi nkuko amakuru yoma aradushikira canke nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ibibaye mu gihe by'umwihariko abantu bakomakomeye cyane muri leta y'u Burundi bariko baragandagurwa abandi bagaca bariko barahura n'ibibazo biremere cyane nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke by'umwihariko nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru akomeza kugenda aratugera arasaba yuko by'umwihariko akanavuga yuko by'umwihariko leta y'u Burundi ikomeje kugenda irasaba n'abanyagihugu kwitondera bamwe rero mu bariko baraza kubaka amacumbi canga se bamwe bariko baraza kurangura canke kugura amapariseri mu Burundi cyane cyane mu nkengero z'igisagara ca Bujumbura, kuko harimwo rero bamwe mu bagizi ba nabi n'abandi bari kuza barabiyoberanya ko kumbe bafise intumbero yo guhungabanya umutekano ngaha mu Burundi. Tugaruke ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa mu nyuma y'uko ingwano zikomeje kuvuza ubuhuha ngaha ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Hongeye kugaragara ibihe bidasanzwe aho by'umwihariko imiryango imwe n'imwe iharanira agateka kazina muntu yongeye kumvikana irasaba yuko by'umwihariko ibikoresho canke impoho ziriko zirakoreshwa muri ino ngwano by'umwihariko zo kwitonderwa mu nyuma y'uko bariko barakoresha ibikoresho biremereye cane.
Itangazo ry'ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu Amnesty International rimenyesha ko rero ibigwanisho biturika birasa rero ikivunga kandi by'umwihariko bigera kure cyane byakoreshejwe mu turere tubamwe rero abantu benshi cyane inshuro zirenga 150 mu kiringo kitarenga amezi indwi bigahitana abarenga 100 ni mu ngwano zibera mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Ivyo bitero Amnesty International ivuga ko rero bigize ibyaha byo guhutaza ubuzima bwa kiremwa muntu mu rwego mpuzamakungu kandi bishobora kuba rero ari ibyaha byo mu ntambara. Iryo shiramwe rero rivuga ko ryabajije abantu bagera kuri 60 rishika by'umwihariko no kubibanza byinshi byabayemwo rero ibitero ryitegereza n'amasanamu amavideos hamwe rero n'ubutumwa bw'amatangazo by'umwihariko yarasuzumwe arashobora kuba rero yaraturutse mu mande zirwana. Umunyamabanga mukuru rero wa Amnesty International Agnes Karmade yaravuze ko iryo koreshwa y'ibigwanisho bya rutura ari ikintu gishasha mu ntambara isanzwe imaze imyaka yarugwa muri 30 ihungabanya uburenganzira bwa kiremwa muntu. Amnesty International iramenyesha ko kandi muri uko kwiyongera kw'ingwano impande zigwana zitegerezwa gusigaho rero by'umwihariko gutera mu banyagihugu kandi by'umwihariko zigahagarika gukoresha ibigwanisho bya muzinga ndetse n'ibindi biturika bishika kure mu bibanza bibamwo rero abantu benshi. Umunyamabanga mukuru w'iryo shiramwe rero aravuga ko iyo migwano yarakomeye muri no ntambara by'umwihariko muri no ntambara informo z'umugwi M23 n'igisirikare ca leta ya Congo n'abafatanyije by'umwihariko bahanganye ari guca bajere by'umwihariko kwikora mu bigwanisho bikomakomeye cyane ndetse na bya muzinga birasa kure kandi birasa rero mu kivunga nk'uko byoma bigaragara. Impande zigwana rero ngo zisabwa gufata ingingo zituma rero by'umwihariko bagabanya ingaruka ku banyagihugu mu buryo rero bwose bushoboka mu gihe c'ibitero nk'uko byuma bigaragara. Amnesty International ivuga ko by'umwihariko ibitero bikomakomeye cyane byarakozwe mu kwezi kwa mbere by'umwihariko umwaka uheze by'umwihariko na M23 ku gisirikare ca Congo mu ntara Kivu ya ruguru ishigikiwe n'ingabo z'u Rwanda nk'uko rero biri muri icyo cyegeranyo mu byegeranyo by'ishiramwe mpuzamakungu ONU kandi by'umwihariko ku mpande nyinshi. Uko urugamba rero rwakomera niko rero izo mpande zombi zagwiza ibitero bikoreshwamo rero ibigwanisho biturika atakuraba aharire abanyagihugu by'umwihariko basanzwe. Amnesty International by'umwihariko ivuga ko inyuma y'agahenge gato katamaze igihe kirekire nk'ukwezi ku kwezi kw'indwi by'umwihariko izo ntambara zongeye gukomera cane kuva mu kwezi kw'icumi ndetse no mu kwezi guheze harakozwe ibitero byinshi byagiyemwe rero n'ibigwanisho biturika mu bice bimwe birimo rero abanyagihugu. Amnesty International by'umwihariko imenyesha ko mu bitero bitatu by'umwihariko gusa byonyine haraguyemo abanyagihugu barenga 50 no kuvuga ibice birenga 50% by'abahasize ubuzima bose. Benshi ntibajya umunwa mu kugaragaza neza yuko by'umwihariko ibi bintu bihangayikishije cyangwa se by'umwihariko biteye inkeke. Kimwe muri bene ibyo rero bitero Amnesty International iravuga ko icyo gisasu cyo kwigenekerezo rya 25/0/2024 bikekwa ko coba cyaraturitse ku ruhande rw'ingabo za leta ya Congo FARDC kigasambura inzu zo mu kigwati ca Bukama mu gisagara ca Mweso nko muri kilometero 100 mu buraruko bushira rero uburengero bwa Goma umugwa mukuru w'intara ya Kivu y'amajyaruguru. Icyo gitero cyarahitanye abantu by'umwihariko batari munsi ya 19 kirakomeretsa abarugwa muri 25 barimwe rero abana 15 nk'uko amakuru yaturutse by'umwihariko mu bavuzi yaca arabyemeza. Kandi Amnesty International iremeza ko by'umwihariko ahatumbereye icyo gitero atakintu na kimwe kigaragaza ko hari hatumberewe by'umwihariko hari hatumberewe abasirikare haba muri ico kibanza cyaraguyemwo canga se mu micungararo yaho. Bamwe rero mu bo Amnesty yavugishije baremeje ko rero by'umwihariko babonye abasirikare barasa igisasu ca rokete kiri mu bwoko kiri ku modoka yo mu bwoko bwa pickup
berekeza imweso by'umwariko kuri uwa 2025 nyine. Naho rero kwigerekerezo rya kane ntwarane 2024 hari igisasu caraguye ku murongo w'abanyagihugu bariko rero by'umwariko barahunga ibitero vya M23 n'amaguru bava mu muji wa Nyanzare nkuko byuma bigaragara. Icyo cyarahitanye abantu baragwa muri 17 abandi barenga 10 baca barakomereka. Amnesty International ivuga ko byemezwa n'ababibonye hamwe n'abakozi bo kwa muganga. Abapfuye bose Amnesty International ivuga ko bari abanyagihugu basa n'abarimwe rero n'abana, kandi muri abo harimo rero n'abasanzwe barahungiye Nyanzare baravuye mu bindi bice birimwo rero ingwano. Abantu batatu barabajijwe hamwe rero by'umwariko n'umugenzuzi wishiramwe mpuzamakungu ONU, bose bemeje ko rero ibyatewe byaraturutse mu misozi ya Kihondo mu birengero bwa Nyanzare, agace rero muri icyo gihe kaca karagenzurwa n'umuhari wa M23. Ibyo byarakurikiwe n'ikindi gitero ca rokete co muri Rusama cyaraguye hafi ya Goma, cyari kije rero kishura ku kindi cy'igisirikare ca Kongo cyari cyashinze ikirindiro iruhande rw'inkambi y'abateshejwe izabo hafi y'uwo muji. Kimwe rero muri ivyo bisaso cyaraguye mu inkambi yitwa Sepasi y'Urunani, gitana abantu 18 barimwo abana 15. Naho rero by'umwariko mu banyagihugu 30 barakomeretse, 28 bari abagore n'abana nkuko rero biri mu cegeranyo cya Amnesty International. Hejuru y'abantu babajijwe barimwe rero abakomerekejwe n'ivyo bitero, Amnesty yarasuzumye amasanamu ndetse n'amafoto n'amavideos yarafashwe by'umwariko ibitero bikiba. Yarabajije kandi impande zombi zirwana icyo zivuga by'umwariko ku cyegeranyo cy'imfata cibanza Amnesty yari maze gushira hamwe rero by'umwariko mu kwezi by'umwariko guheze kwa Kigarama, ariko nta nyishu yaronse haba ku ruhande rwa leta canke ku ruhande rwa M23. Abanyagihugu angaha by'umwariko ku butaka bwa Kongo baca bagaragaza ndetse baranerekana neza yuko bakomeje kugogwa ndetse bakomeje gutegwa impongenge n'ubukana bw'inongwano ikomeje kugenda irafata indi ntera. Kugeza ubu by'umwariko umuhari wa M23 waramaze gufata ibigwate byinshi cyane bigiye bitandukanye, ku buryo by'umwariko mu bice bimwe na bimwe byo muri Kivu y'Amajyepfo hakomeza kugenda hagaragara ingwano ziremereye cyane, kuko amakuru yoma aradushikira cange amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru by'umwariko akomeza kugenda aradusumira, akaba aca by'umwariko agaragaza ndetse yerekana neza yuko by'umwariko muri Kongo ibintu bikomeje kugenda birafata indi ntera. Kugeza ubu biravuga ko ari ingwano zikomeje guhitana ubuzima bw'abasoda batari bakeya, kuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Tugaruke mu kanya turabera hamwe rero ku nkuru ikomeje kugenda iravugwa ku gihugu c'abanyi c'u Rwanda, aho bivuga ko rero by'umwariko umwe mu bajejwe igipolisi yaba by'umwariko yamaze kurasa babiri babakekwa rero mu kugira uruhara mu rupfu gumwe mu banyagihugu baturiye muri icyo gihugu kibanyi c'u Rwanda. Bashimire tugaruke mu kanya kubiriko biravugwa mu makuru karavugwa mu karere, turibanda mu gihugu cibanyi c'u Rwanda ndetse no mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, akomeje kuvuga inkundura y'ingwano ziremere cyane. Tugaruke mu kanya.